abaherutse guhagarikwa bajanwa gufungwa mu banywanyi ba CNL FPR yamenye nabo ku munsi w'Imana uheze. Ni babiri bakaba basanzwe ari abanyagihugu bo muri zone ya Gatabo, komine Kayogoro, intara ya Makamba, iruhande yuko bari banasanzwe bari no mu ndongozi muri CNL. Bafashwe n'imbonerakure zo ku mutumba Nkaramanyene bafadikanije nabo mu ntwaro no mu mugambi CNDD-FDD bagiye gushikanwa muri kasho ka komisariya komunale y'igipolisi ngo baba bariko baragirisha inama mu Kinegero mu gihe bari batatu bariko barayaga cabona nengo bariko baragira inama yo mu Kinegero. Ahandi havugwa nk'ivyo ni muri zone Musenyi, komine Mpanda, mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatandatu uheze hafashwe abanywanyi ba CNL indwi ku mutumba Rurira, nabone bafatwa n'imbonerakure ziri kumwe n'indongozi za CNDD-FDD zibajana gufungwa. Abo banywanyi ba CNL bari mu gasho ka komine Mpanda muri kino gihe, bagenzi babo bavuga ko bari bahuriye mu rugo rw'umwe mu banywanyi ba CNL bari bagiye kuraba. Mu burongozi bw'umugambi CNL ku rwego rw'igihugu, FPR yamagaye Gwasa Agaton kugira ngo twumve ico avuga ku biriko birashikira abanywanyi b'uyo mugambwe arongoye, ariko turamukena. Abo twavuganye mu banywanyi ba CNL haba muri komine Kayogoro canke Mpanda, bose bafata ibiriko birababako nko kubangamira uburenganzira bwa kiremwa muntu hishimikijwe imvo za politike, ari nako basaba ko vyohagarara. Abajeje intwara muri izo komine zibiri nabo nyene ntiturashobora kubaronka kugira ngo twumve ico bashikiriza.